Kansubire ndagwe ikaze nshuti munywanyi wacu ndagwe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwese mumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndagwaye ikaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza amakuru yacu uherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndagwe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza aya makuru yacu uhererenga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Ikaze muri aya makuru adushiki. Reka nzubire ndagukengurukire cyane nshuti munywanyi kuri wowe waje gupyonda ijambo sabone. Kuba tarabikora akaniko karyondo gusaba muri musi iyi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracurabona arakazujya nayo nyene upyonde ko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Nabibutse yuko aya ari amakuru avurwa mu bisata bitandukanye, igisata ca politique, umutekano n'agateka kazina muntu, mukayatorezwa n'umugwa wamenyesha amakuru w'umuhinga akorera nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane yeje kudushikira. Amagara y'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye akakagari mu kaga. Biravurwa yuko akakanya amakuru akomeye cyane yeje kudushikira hari abasirikari bagira 8 gushika ubu ngo barahiriye gufata ubutegetsi bwa Gitega. Ni nyuma yuko arayandi mu batayo yanze kuja muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Izi batayo zose zishize hamwe zikaba zarahiriye gufata ubutegetsi bwa Gitega na cane kugandagura umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, na cane ko bamwagiriza kuba bagenzi babo bariko barapfira mu ntambara badasigura. Hari amakuru akomeye cyane yeje kudushikira nga mu gihugu cacu Burundi ku rugamba abasirikare b'u Burundi batariko baratahura. Na makuru turubuze kugaruka ko mu buryo bw'idonido ngaha kuri Burundi News TV. Ndabaye ikaze muri aya makuru akomeye cyane. Turaza kugaruka ku makuru akomeye cyane yeje kudushikira avurwa ku musoda akomeye cyane nga mu gihugu cacu Burundi, General Prime Niyongabo. Akakanye biravurwa yuko General Prime Niyongabo yoba ariko arakorana n'ufatwa nk'igikomangoma mu gihugu c'u Bugande. Ni nyuma yuko gushika ubu ngubu General Prime Niyongabo yatanguye kwibonekeza mu bikorwa bitandukanye. General Prime Niyongabo yoba agiye gutanguza gukoresha inguvu na cane ko gukoresha ivya politique vyananiranye. Yari yarahiriye gufata ubutegetsi atarusoro ruvuze, gushika ubu vyaba bigiye gushika. Umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ejo haheze niho mudoga yararimwo wawushijwe urusoro. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira umusirikare kuri ubwo ngubwo yaciye ahagarikwa na bamwe mu bacungerera umutekano w'umukuru w'igihugu bari hafa, baciye bamupfungira mu biro vy'umukuru w'igihugu mu ikaviye kwa Ndayishimiye. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira gushika ubu ngubu nta yandi makuru turaronka kuri ayo magara y'uwo musirikare. Gushika ubu nanone ntiharatangazwa uwo musirikare yoba yari yatumwe nande. Gusa amakuru akomeye cyane biravugwa yuko General Prime Niyongabo ijyanganye nga mu gihugu cacu c'u Burundi we n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazaranda kugarika aho bazi ivyiyo dossier. Biravurwa yuko wa musirikari yari yahawe operation yo kugandagura umisi Petro Nkurunziza. Gushika ubu nawe nyene yoba yinjiye muri akakarwe gakomeye cyane kuba karahiriye gutembagaza ubutegetsi bwa Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Bivugwa yuko ari amasezerano bagiranye gushika ubu ngubu kuyashira mu ngiro vyaciye vyanga, na cane ko umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ashikiriza amajambo ariko gushira mu ngiro bigaca vyanga. Amakuru akomeye cyane turubuze kugaruka ko mu buryo bw'idonido turaza kubabwira ko mu rugo kwa General Prime Niyongabo iwe abaryango we gushika ubu ngubu bapfungiwe mu iperereza. Ni nyuma yuko gushika ubu atawurekuriye gufa yosohoka aho apfungiwe. Ni nyuma yuko kwidegevya gushika ubu bitagikunze. Umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye bibaye ku itegeko ryiwe. Umukuru w'igisoda nga mu gihugu cacu Burundi General Prime Niyongabo nawe yaciye asubiza kandi yishura umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Yamusavye gihutihuti ko umukuru w'igihugu afata ingingo ikomeye cyane yo kurekura abaryango ba General Prime Niyongabo bakidegembye. Bivugwa yuko General Prime Niyongabo vyose babikoze kugira ngo bamuce intege, na cane yuko yarahiriye gufata ubutegetsi. Ariko ararondera akakarwi nubwo katariko karaboneka, na cane yuko akakarwi kishinze gutembagaza ubutegetsi bwa Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye bamwe ari abasirikari bahora bamugendanira, na cane bica vyumvikana yuko kumugandagura ari ibintu vyoroshe cyane.
kumbure ibi vyose biriko bibanga mu gihugu cacu c'u Burundi ni agateguro muri politike. Amakuru akomeye cyane hejeje kudushikiranga mu gihugu cacu c'u Burundi gushika ubu nta muntu numwe ashigikiye umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, nyuma yuko bariko baramwagiriza ibintu bitandukanye na cane kuba ari imvuzi ariko atagushira mu ngiro. Umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye wahoze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi General Guillaume Bunyoni niwe wamutaziriye vuvuzera nyuma yuko yabona yuko avuga ariko atangiro. Ndabibutse yuko uriya yahora ari Somambike w'umukuru w'umuhisi Petero Nkurunziza. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira rero General Guillaume Bunyoni nawe nyene yoba yatanguye gutanga intererano na cane abinyujije ku mwigeme wiwe Darirene Bunyoni. Gushika biriko biravurwa yuko Kere Nkurunziza nawe nyene yoba yatanguye kugomoka na cane yuko gushika ubu ngubu ariwe musoda w'u Burundi ariko arizerwa ku magara y'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ubwo umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yafatwa n'ubugwayi bwiwe, Kere Nkurunziza niwe yabandanije kumuba hafi. Ivyo rero bigashikirizwa n'umutambukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye Ndayuba. None hariko harihezwa imvo ivyo vyose biriko birakorwa na cane Kere Nkurunziza yoba ari mu rukundo na Darirene Guillaume Bunyoni. Nyuma yuko Darirene Bunyoni gushika ubu ngubu yoba ariko arafashanya n'aka karwi kariko karabandanya mu gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa Gitega. Biravurwa yuko hari amahera yarungitswe ku ikonti y'umusoda akomeye cyane nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Uwo musoda ninde turubuze kugaruka ko muri aya makuru akomeye cyane adushikiye aka kanya. Intererano iriko irava mu Bugande na cane bivurwa yuko iriko iratanga n'umusoda akomeye cyane mu Bugande nyuma yuko uwo musoda afatwa nk'igikomangoma muri ico gihugu. Hari amakuru akomeye cyane adahumuriza na gatoyi ku magara y'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye turubuze kugaruka ko muri aya makuru akomeye cyane twabateguriye. Turaza kubabwira ingingo zikomakomeye ziriko zirafatwa n'igisoda c'u Burundi na cane abari mu ikambi yamo nyuma yuko gushika ubu ngubu ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura gushika ubu ngubu atandege iriko yemerewe kuhaguruka. Bivurwa yuko izo ndege zose zitegereje kuba zigiye kuboneka mu bikorwa bitandukanye na cane mu gihe umugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi bwa nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye wotangura. Ibi vyose nubwo biriko biraba mu gihugu c'u Burundi hari ibintu bikomeye cyane duhejeje kuronka tugera tuze kugaruka ko muri aya makuru akomeye cyane adushikiye. Mbere yuko tubandanya ayo makuru reka makuru yacu tuyatangurire ku makuru akomeye cyane yahejeje kudushikira nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi hagati ya Martine Niteretse na François Havyarimana ninde asigaye ajejwe abigisha. Hari ikete ryaraye rigiye abona aho umushikiranganje ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano Martine Niteretse amenyesha ko buramatari b'intara ko ivyo gutanga akazi ku bwigisha bigiye guhora bikorwa. Ni nyuma yuko amakuru akomeye cyane yeje kudushikira Martine Niteretse avuga yuko kuva ubu iyo hari abakoze ikibazo nanone cyo kuba abigisha icambere abambere bazoronka akazi bazoba ari abatwa, abakabiri bazoba ari abakorera bushake basanzwe bakwije ibisabwa, abagatatu abandi bose bazoba bakoze ikibazo bazoshirwa mu gihe iyo mirwi yose ya mbere yamaze kuronka akazi. Bikavurwa yuko hano hariho utubazo twishi twogakwiye kwibaza. We mwene igihugu uri kumviriza aya makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri mbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Akabazo gashoboka kabaza impamvu ayo mategeko ariko arakwiragizwa n'umushikiranganje ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu c'u Burundi n'umutekano. Mbere ikopi ikariha none akariha umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu ajejwe ibibazo vy'igipolisi wenyene. Coba ari ikibazo c'umutekano kubera iki iri kete ridasiguritse kandi ritanditswe n'umushikiranganje w'indero canke basi abo bashikiranganje babiri bakarifashanya. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira akabazo ka kabiri gaheza kandi kariko karibonekeza n'ukungene abitwa abakorera bushake canke benevoles. Bikavurwa yuko botorwa mu mashuri. Birazwi ko mu mashuri nka yose y'igihugu arongoye n'abanywanyi ba CNDD-FDD mbere heshi usanga ari imbonera kure. None umuyobozi w'ishuri azoba azi kwakira umubenevole bisigaye bisa no kwakira umubenevole kumuha akazi. Bizomworohera kwakira umubenevole w'umuCNL canke ava mu wundi mugambwe. Ivyo ni ibibazo biriko biribazwa ko n'abatari bake yinga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi.
Henshi biranavugwa yuko abayobozi b'amashuri baca bakira abakenyezi babo n'inshuti zabo akaba arizo bita benevole kugira ngo abo ari bo bazoja imbere mu kuronka akazi. Hari n'abandi barundi b'incabwenge usanga badakunda ko baja kuba abo ba benevole bikaba mu nyuma z'uko kubera baba ku mashuri. Biravugwa yuko aba bakureye amashuri ariko mu gihe habaye akazi harahembwa nanone. Biravugwa yuko bakaba bashobora kuza gukora ikibazo haraciye ingane dushire inyuma ubwenge mu mashuri hama dushire imbere ubucuti nanone no kuba imbonerakure. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira nimba kuba umubenevole ari nanone bihindutse intambwe ya mbere yo kuba umwigisha ntiyatunganywa ikibazo cabo. Ico kibazo cabo gishirwe ahagaragara mu gihugu cose niho buzoba ari ubutungane kuri bose. Ibi vyose rero biriko birakurikiranwa n'ibiturire biriko biratangwa mu kuronka akazi mu gihugu c'u Burundi. Ibintu vyifashe gutyo mu gihe hari abigisha benshi baheruka gutora ibibazo bitandukanye bababwira ko bamenye ariko kugeza ubu batigeze baronka amakete abagena mu mabanga. Benshi babwirwa yuko nibarindire amakete yabo aracategurwa. Igitangaje nuko amakete aba ari kumwe na bamwe abandi bakabura. Inyuma yuko ubwo ari sinamenye nanone ikibazo ariko badatahuye abo leta ya Ndayishimiye ishaka. Bivurwa yuko abo bose baba baramenye ikibazo ariko bigasigura yuko leta ya nyine icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yo nyene idashaka ko abo baba bakozi biwe. Na cane amakuru akomeye cyane yeje kudushikira turaza kuyabashikiriza mu buryo bw'ibanga. Hari amakuru akomeye cyane turonze mu buryo bw'ibanga kubijanye n'abigisha bariko barahonyerwa ubwoko. Na cane ko batariko bararonswa akazi bivanye nuko batari mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Gushika ubu kuronka akazi utavuga rumwe n'ubutegetsi biragoye cyane. Na cane yuko ufungiwe ivyiyumviro vya politike gushika ubu ariko araborezwa igufa abandi bagakubagurwa gushika babuze ubuzima. Reka tubandanye amakuru yacu tuyabandanirize ku makuru akomeye cyane yeje kudushikira. Ayandi mazina y'abasirikare baguye muri Kongo yatanguye kumenyekana. Kugeza ubu ibitigiri n'amazina y'abasirikare b'u Burundi bahitanywe n'intambara yabaye ku wa mbere uheze ku igenekerezo rya 4 Kigarama mwaka wa 2023. Bamwe batanguye kumenyekana cyane. Abasirikare bari muri Kongo bavuga yuko gusa iyo ntambara itari yoroshe na gatoya ko ariyo ya mbere yahitanye abasirikare b'u Burundi benshi. Ibitigiri twari tumaze kuronka iyo hejuru ku mugoroba vyavugwa abasirikare 13 bahasize ubuzima n'abandi 40 barakomeretse cyane. Ariko nivyo vyari ibiharuro vy'imfata kibanza kubera hariho abatazi iyo bari. Bikavurwa yuko kuri ubu ngubu twari tumaze kuba amazina y'intwazangabo zibiri, Major Onesphore Ndayiragije nanone n'uwo bita Major Pascal Ngendakumana batazira Frage baguye muri iyo ntambara ibahuza n'umuhari wa M23. Imiryango imwe biravurwa yuko yatumenyesheje ko abakenyezi babo kuri ubu ngubu ibintu bejeje kubakomerako. Biravurwa yuko abagenzi batanguye kubabikira. Bikavurwa yuko ariko igisirikare co ntaco kirashikiriza imiryango yabuze. Abamaze kumenyekana ni Caporal nanone Clement Havyarimana. Bivurwa yuko uyu yavutse mu mwaka w'1983 ku mutumba wa Kinyinya muri komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura. Yinjiye mu gisirikare c'u Burundi muri rusange mu mwaka wa 2009 avuye muri Paripehutu FNL. Uyu wa kabiri none ni Kasiye Hatungimana. Uyu nguyu yavutse mu mwaka w'1993 ku mutumba wa Burengo muri komine Mutongo intara ya Kayanza. Yari yinjiye igisirikare c'u Burundi mu mwaka wa 2015. Hari Karesius nanone uyu nguyu Ndayikeza. Uyu musirikari yavutse mu mwaka w'1999 ku mutumba wa Gisagara muri komine Gisagara intara ya Cankuzo. Yari yinjiye mu gisirikare c'u Burundi mu mwaka wa 2018. Uwundi musirikare bivurwa yuko yaguye kuri urugamba ni Edison Izoma. Ibi vyose biravurwa yuko Izobamba uyu musirikare nawe nyene yavutse mu mwaka w'1999 ku mutumba wa Ruhagarika muri mwaka wa 2021. Bivurwa yuko yari amaze imyaka 2 gusa mu gisirikare c'u Burundi. Ni nawe musirikare kiri mutoya cane mu bo twamenye bamaze guhitanwa n'intambara barimo na M23. Imiryango yabuze ibandanya gusaba ko igisirikare coza kiribuka iyo miryango. Birababaje cane kubona abasoda bapfa imiryango ikabikirwa kandi ibi vyose n'imbuga ngurukana umenye.
imiryango iriko irabikirwa n'imbuga ngurukanabumenyi zitandukanye, igisirikare kikigumira mu gacerere, hari aho haba iminsi myinshi igisoda ataco kivuze kandi imiryango yo iba yaramaze kuronka amakuru, maze imiryango yabo ikaguma mu gahinda ko kutamenya neza icabaye. Abandi naho imiryango irabamenyeshwa nanone biciye mu butumwa igisoda gisigaye kirungika gihekera abajejwe intwaro kubera gutinya gushikira imiryango. Hari aho imiryango ibimenyesho ariko ntibabwirwe iyo ikiziga c'uwabo kiri. Ikitavuzwe nanone co ni ikijanye no kwitwararika ubuzima bw'abasigaye n'ibintu byinshi bitandukanye mu gihugu c'u Burundi. Ibi bintu bica intege abasirikari b'u Burundi basanzwe bariko baragwana mu ntambara badatahura. Bavuga yuko badatahura iyi ntambara ico yoba igamije, mbere bakanabona yuko bagurishijwe mu gihugu ca Kongo. Turahojeje imiryango yabuze abomenye abandi basirikare bahitanywe n'iyi ntambara yo kuwa mbere, bo twandikira ubutumwa bakoresheje iyi mail yacu tuja dushira aha musi y'iyi video. Ndagusabe munyagihugu uri kumviriza aya makuru n'ibiganiro dutambutse kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Amasoko yacu atubwira yuko ibintu biriko biraba mu gihugu c'u Burundi biriko biraterwa n'intwaro y'agahotoro, na cane cane ko ndabibutse yuko ibi vyose bishikirizwa n'umusirikare akomeye cane ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, General Prime Niyongabo. Na niyo mvo iriko iratuma ashaka kwikura ku mukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Duhejeje kumva ko ibara ryasubiye kugwa ku munsi mu gace ka Mushake. Abasirikare b'u Burundi bagwaniye rwose muri ako gace, birangira hafashwe n'umubare wa M23 nyuma yuko M23 iriko iratangaza ku mbuga zayo ko hapfiriye abasoda benshi b'u Burundi, ariko nta makuru atomoye turaronka. Turaza kuyagaruka ko nituyaronka. Reka tubandaniriza amakuru akomeye cyane yeje kudushikira ku mugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi bwa Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Nyuma yuko umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi yigize intakorwa ko ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, na nivyo biriko biratuma kandi bimukwegera akarambaraye. Ivyo umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye agiye kubonera ku mugwa mukuru wa politiki ni nk'ivyo imbwa yaboneye ku mugezi. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi nyuma yuko umukuru w'igihugu yishinze amahera ya Felix Tshisekedi, ibintu vyo bihejeje kumukomerako, bikavurwa yuko abatarihora bashigikiye General Prime Niyongabo gushika ubu bose baramushigikiye. Amakuru akomeye cyane dukura mu gisoda c'u Burundi aremeza yuko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye gushika ubu atarekuriwe gusohoka ikirimba ciwe, na cane cane ko bivurwa yuko yatewe ubwoba, na cane cane ko ubwoba n'igishika biriko biramushikira. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira General Prime Niyongabo nawe nyene yoba yakajije inguvu, na cane cane nyuma yo kumviriza yuko inyubako yiwe yakikujwe n'abasirikari barungitswe bahora bacungerera umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. General Prime Niyongabo ahejeje gutangariza abasoda rongoye gushika ubu yuko yobagiye kugerageza akaryo kose ko gufasha radio n'imbonesha kure vy'igihugu, nyuma yuko ariko karyo nyene kariko karatevya umugambi wo gutembagaza ubutegetsi, na cane cane ko atacyo wokora udafise iradio n'imbonesha kure vy'igihugu. Amakuru akomeye cyane nyuma y'amakete twaronse yarugizwe ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu, biravurwa yuko General Prime Niyongabo yoba abifisemwo uruhara. Na makuru akomeye cyane tuza kugaruka ko mu bindi biganiro n'amakuru dutambutsa kuri Burundi News TV. Gushika ubu amakuru duhejeje kuronka inkoho zasahuwe, na cane cane bivurwa yuko ibigwanisho vyasumwe mu ikambi n'ubundi iherereye mu gisagara ca Bujumbura. Gushika izo nkoho n'amasasi menshi gushika ubu ntiharamenyekana iyo yoba yerekeye. General Prime Niyongabo ariko arakorana n'umuntu akomeye cyane ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, ari umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuce batazira ndakugarika. Gushika ubu amakuru ariko arakwiragizwa irya nino nuko abaryango ba General Prime Niyongabo bafatiriwe ni kumva zitandukanye ku bushake bw'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Umwanya n'umwanya muratora ikiziga, na cane cane c'umutegetsi akomeye cyane, bikaba mu nyuma z'uko ahejeje kumenyekana yuko hari umuntu w'umuhinga akomeye cyane mu gihugu c'u Burundi yarahiriye kugandagura abakuru nanone abategetsi b'u Burundi. Nk'uko bishikirizwa n'abamenyesha makuru bacu b'abahinga bakorera ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, umusirikare akomeye cyane mu biro vy'umukuru w'igihugu, hari amakuru akomeye cyane duhejeje kumuronkako. Turaza kuyagaruka ko mu biganiro vyacu dutambutsa kuri Burundi News TV. Teka umunezero n'ibyo tubipfuriza, ntimuje kure, turaza kugaruka tubashitsa ko ayandi makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Igitega vyo bigira bikomere cyane, nta nivyo turi buze kubasigurira dutanga umuco ku biriko biravurwa kuntureka ihejeje imisi itari mike yibonekeza ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ndabakengurukiye cyane inshuti banywanyi twabanye muri aya makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri
Burundi News TV turaza kugaruka tubashitsa ko ayo makuru nandi twabateguriye.